Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri iyi mboneshakure y'Umuhuza TV. Ndasubiye kubaha kaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho. Muri uyu mwanya aho turaza kwibanda ku makuru masha ku mukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera. Ndagusaba rero kugira ngo ntuze gucikwa, harika ntangure ndamutsa kandi ndahanahe n'ikaze abadukurikira bari mu bisagara bitandukanye mu gihugu c'u Burundi, cane ku migwa makuru hariyo Bujumbura ndetse ni Burundi, bari mu ntara zigiye zitandukanye. Namwe ndabaha kaze dukurikira bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, ntimuze gucikwa kandi namwe ndabahaye kaze. Pasitori Emmanuel Sinzohagera ari mu yabira kuva uwo mukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera abajije ibibazo bikomeye abashikiranganje mu ndwi iheze, na cane umushikiranganje Martin Niteretse. Ibinyamakuru vyitwa ko vyegereye President Ndayishimiye biramurembeje. Amajambo akoreshwa arateye ubwoba, bamwe bibutsa ko ari mu murongo wa Nkurunziza, abandi berekana ko nawe nyene atera mu bijanye no kurya ibiturire. Ikinyamakuru ikiriho cibutsa Sinzohagera ko nawe akingira abarya ibiturire. Hari izindi mbuga zibutsa ko Sinzohagera ari uwo kwa Nkurunziza. Hari izindi mbuga rero zibutsa ko Emmanuel Sinzohagera yarwanije umushikiranganje President Ndayishimiye afata nk'akarorero. Kuri ivyo vyose rero tukaza kubigaruka ko ni inkuru ndende udakwiye gucikwa, hoba harabayemo n'ibintu bidasanzwe inyuma yuko abo bashikiranganje batatu bari bariko barabazwa ibibazo mu nama nkenguza amateka. Ni nkuru ya mbere tuza kwibandako, mukaza gukurikira kandi n'izindi nkuru twagiye tubategurira nkuko tubikora imisi yose. Tubatoriza vyinshi bivugwa cane mu bisata vy'ubutungane, politike, agateka kazina muntu, ubutungane n'ahandi henshi hagiye atandukanye. Nkuru rero ziba zaranyegejwe abarundi babivugwa cane mu bategetsi, bitangazwa nabo, ibiba bivugwa cane ku mbuga ngurukana bumenye n'ibimenyesha makuru n'ahandi bisanga atari nga kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV. Fyona kuri subscribe canke sabone niba utari iwafyondako. Pastor Emmanuel Sinzohagera ngo yoba ari imuyabira inyuma yuko yoba yarabajije ibibazo bikomeye abashikiranganje batatu mu ndwi iheze, aho yabajije umushikiranganje Martin Niteretse ku kibazo c'isukari yo muri commune Mukaza, ati na wewe woba warayiriyeho ko mustanteri mutigeze mumuhana. Kinyamakuru ikiriho cibutsa Sinzohagera ko nawe akingira abarya ibiturire. Ico kinyamakuru ikiriho nico cabaye icambere mu kugurura uwo mucanwa. Ikiriho kizwi nk'ikinyamakuru c'iperereza, nyene co ni Donatien Ndayishimiye, sanzwe ari intwanzagabo y'iperereza ry'u Burundi. Kinyamakuru ciwe kirakoreshwa cane mu gucafuza abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kikaninahaza abakunzwe n'ubutegetsi. Mu mpera y'ubutegetsi bwa Nkurunziza, Donatien Ndayishimiye yarasharikanye na Willy Inyamitwe, bica bituma ataboneka neza mu butegetsi. Ikinyamakuru ciwe kiranugarwa, Donatien araca mu munyororo. Umuzo wa President Ndayishimiye wabaye nk'izuka rya Donatien Ndayishimiye n'ikinyamakuru ikiriho. Ubu ico kinyamakuru kiboneka cegereye President Ndayishimiye, kikagwanya biyita ko bari mwiragi rya Nkurunziza. Ikinyamakuru caranditse kigwanya rwose General Alain Guillaume Bunyoni ukuntu cahagurukiye Pastor Emmanuel Sinzohagera, ni ikimenyetso ko Sinzohagera afatwa ko ari mu bo mwiragi rya Nkurunziza. Ico kinyamakuru ikiriho carabajije impamvu Emmanuel Sinzohagera yakariye ukuraho Martin Niteretse, kimwibutsa ko afise amashirahamwe akuriye kugenzurwa neza ivyo akora vyoba bitandukanye n'amategeko. Kimwagiriza ko uwitwa Norbert Bikorimana yakuwe mu mabanga y'umunyamabanga wa CNDD-FDD mu gisagara ca Bujumbura, aca ahabwa amabanga akomeye mu biro kwa Emmanuel Sinzohagera. Mu ncamake ico kinyamakuru ikiriho cerekana ko Emmanuel Sinzohagera atabereye gukosora abandi no gutuma agatoke barya ibiturire kubera nawe atera. Hari n'izindi mbuga zibutsa ko Sinzohagera ro kwa Nkurunziza. Urubuga rwitwa ubutungane rusanzwe rwandika amakuru ashigikira President Ndayishimiye rwanditse rutarya umunwa ko Emmanuel Sinzohagera yitiranije
ibihe akibaza ko tukiri mu ntwaro ya Sogo. Urwo rubuga rwemeza ko ivyo Sinzohagera yavuze vyari vyaraye vyizwe mu nama y'akarwi k'abantu batatu, ruvuga ko mu matora yimirije Manuel Sinzohagera atazobaronkana amajwi ahubwo ko bazomutera amabuye. Hari n'urundi rubuga rwihaye izina ry'imfura ya General Bunyoni ni Joy Bunyoni, ariko narwo nyene rwandika amakuru yo gushigikira Perezida Ndayishimiye. Rwo nirwo rwageze kure mu kwagiriza Emmanuel Sinzohagera ubunyonyezi. Rwo rubuga ruvuga ko Sinzohagera yinjije mu gihugu amakamyo 40 avuga ko hari ayo gufasha mu bikorwa vy'iterambere, ariko aca arayakotesha. Urubuga rurabaza nimba Emmanuel Sinzohagera ari amakori yayo makamyo muri OBR. Izo mbuga rero zikibutsa ko Emmanuel Sinzohagera yarwanije umushikiranganje Perezida Ndayishimiye afata nk'akarorero. Ubwizo mbuga Emmanuel Sinzohagera ariko agwanya Perezida Ndayishimiye. Si ibintu bimenyerewe ko abasendefd bubahuka gutuka icese umutegetsi wo hejuru akiri mu mabanga. Iki ngo ni ikimenyetso. Amakuru rero abandanya kwerekana gutumvikana kuri mu butegetsi bwa Ndayishimiye hagati y'abayoboke ba Ndayishimiye n'abitwa ko bari mwiragirya nkuru nziza. Impande zose ziragerageza kunyegeza ko zishamiranye, ariko guterana amajambo gutya ntibisubira kunyegeza iryo njyane bafukafuka. Manuel Sinzohagera azwi nk'uwari abitsa amabanga akomeye ya Perezida Nkurunziza, n'umwe muri bake bazi iyo Nkurunziza yanyegeje amatungo. Fatwa kandi ko ashobora kuba mu bakoranye na General Bunyoni mu minsi iheze, aho boba baragerageje kumvisha bamwe mu barongo y'amasengero y'abapolitiki gushigikira umugambi wo gutembagaza Perezida Ndayishimiye. Inyuma y'ifatwa rya Bunyoni, makonti ya Sinzohagera mu mabanki yaracunzwe rwose kubera abo kwa Ndayishimiye bari bakeka ko Sinzohagera yaronse amafaranga avuye hanze ari gukoreshwa mu mugambi wa Bunyoni, ariko ntaco iperereza ryatoye. Hari utubazo rero dutandukanye. Nembo mukuru w'inama nkenguzamateka ashobora gukorerwa nk'ibi vyose kubera ikibazo abajije gusa, mbega umunyagihugu asanzwe aryogoye bigenda gute? Akazi k'inama nkenguzamateka nshinga amateka niba atari ako nyene ko gukurikirana neza ibikorwa vya leta, koca kabakahe bakeneye inzego z'ibisharizo. Abarundi barashimye ku bwinshi ibibazo vya Sinzohagera, kanatsinda yabajije ivyo abatari bake mu Barundi bari bariko bibaza. None uyu mustantere Nova Sindahebura wa komine Mukaza zagweho zigwanira ko gutyo kose afise inguvu ziva hehe? Nivyo rero bibazo bikurikira iyi nkuru. Gira ico ushikiriza kuri iyi dushikirize. Hari n'ibindi rero bitandukanye twabateguriye ari navyo tugiye kubandaniriza ko. Abapolisi baka amande y'umurengera baragabishwa. Biri mwikete ubugenduzi bukuru bw'igipolisi bwandikiye komiseri mukuru ajejwe igipolisi hagati mu gihugu, hamwe rero n'abakomiseri b'uburere. Muri iryo kete ubwo bugenduzi bwagize buti hari abajejwe umutekano batubahiriza amategeko mu kwaka amande y'umurengera abakoresha amabarabara, bagatako bakanafunga icamaso abari mu makosa kandi amande yonyene yari akwiye. Mugenduzi mukuru w'igipolisi asaba urongoye igipolisi c'u Burundi n'abatwara uburere butandukanye bw'igipolisi gukurikirana no guhagarika iyo ngeso yabo bapolisi. Iryo ketero ryasohotse kuri no wa kabiri igenekerezo rya 22 Myandagaro 2023. Biriko biravurwa cane nta uzokongera kuronka urupapuro rw'iteka rw'inzira rugira kabiri aterekanye urutonde rw'ibikorwa yaranguye akoresheje passport ya mbere. Niyo nkuru rero kuri passport diplomatique nkuko biri mu itangazo ryashizwa habona n'ibiro vy'umunyamabanga mukuru wa leta Secretariat General d'Etat byo ku wa 21 Myandagaro 2023. Kuva ubu uzosaba ko urupapuro rw'inzira rw'iteka passport diplomatique rwiyo rushirwa ku gihe sobanza kwerekana urutonde rw'ibikorwa yaranguye yakoresheje passport ya mbere mu kiringo cyose iyo passport yamaze iriko irakoreshwa. Kende nuko umuntu wese azofata urugendo hagana mu makungu akoresheje passport diplomatique aciye ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye yategerezwa kuzobanza kwerekana urupapuro riko ubutumwa bw'akazi, ni ordre de mission agiyemwo nkuko biri muri iryo tangazo ryatewe ko umukuru na Prosper Ntahorwami yasanzwe ari umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wayo. Nayo ko basabaye impusha
viza zo gusohoka igihugu biciye mu buserukizi ca ambasade bazobanza berekana urupapuro bahawe n'umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu no gufashanya mu vy'iterambere. Izo ngingo rero zifashwe nyuma yaho hibonekeje mu Burundi munini w'abasohoka igihugu bakoresha izo passport diplomatique. Mu gihe izo passport zohereza kandi zigakoreshwa n'abagiye mu bikorwa bifitiye inyungu igihugu, Prosper Ntahurwami agabisha ko bafise izo passport ko uzofatwa ariko ayikoresha ico itagenewe ashobora kuzohabwa ibihano birimwo ivyo kuyimwaka burundu. Ibindi rero bigiye bitandukanye, Varisito Ndayishimiye hagiye muri Afrika y'Epfo mu nama ya BRICS. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye afashe indege yerekeza mu gihugu ca Afrika y'Epfo muri South Africa, aho yitavye ubutumire bwa mugenzi we Cyril Ramaphosa, umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo mu nama igira 15 ihuza ibihugu biri ku murindi w'iterambere. BRICS bigizwe na Brazil, Uburusiya, Ubuhindi, Ubushinwa ndetse na South Africa. Bikaba vyitezwe ko iyo nama ihava ikoranya ibihugu birenga 40 byasavye kwinjira muri uyo muryango nk'uko amakuru atangwa n'ibiro vy'umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo avyemeza. N'amariri ikaba yatanguye ku munsi w'ejo igenekerezo ya 22 Myandagaro, ikazohera ejo ku uyu munsi wa 23 Myandagaro mu gisagara ca Johannesburg. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye rero ubu yoba aherereye muri Afrika y'Epfo. Uhereze kuri iyi nkuru ivugwa cane mu Kirundo, hari umupolisi yahora akorera ku kirindiro kiri ku mutumba Gatete muri komine Busoni afungiye mu gasho k'igipolisi mu Kirundo kuva kuri uyu wa mbere. Nkuko bishikirizwa na musitanteri w'iyo komine, umupolisi yagirizwa kwica umuntu amurashe ku mugoroba kuri uyu w'Imana uheze. Dismas Ntezimana amenyesha intandaro y'urwo rupfu. Hari abantu bari baje gutembera ku mutumba Gatete baciye mu nzira zitemewe n'amategeko. Kubw'iyo mupolisi ngababonye yaciye bashirako amapingu ngo batware ku kirindiro akorera ko. Nagihugu rero ngo baciye banka ko abatwara, hanyuma aca ararasa umwe muri bo. Warongoye komine Busoni yongeraho abo banyarwanda baciye bahunga n'amapingu ndetse ko bariko bararonderwa ngo basubize ivyo bikoresho vy'igihugu. Emeza ko abarundi canke abanyarwanda bakunda guca mu gacimbiri ariko uwo mutumba bagiye temberanira naho biba bitemewe n'amategeko. Agasaba rero abajejwe umutekano kugendera karangamutima k'akazi kabo no gukorana neza n'abanyagihugu hamwe n'intwaro. Gahamagarira kandi intwaro n'abanyagihugu kugenzura uruja n'uruza rw'abinjira baciye mu nzira zitemewe n'amategeko ngo bishobora guhungabanya amahoro no umutekano. Nayo Ingozi abadandaza isukari bayitanga ijoro canke bagatanga ikiro n'inusu gutanga 2. Baragabishwa ko uzofatwa azohanwa bikomeye kuko ngo ari bo batuma haba imyidogo y'abanyagihugu. Buramatari hamwe n'urongoye igipolisi muri iyo ntara babivugiye mu nama kuri uyu wa kabiri. Basigura ko mu mikenyero yafashwe kugira isukari itangwe ku mugaragaro harimwo ko ubu izotangirwa rimwe makarisi atandukanye kandi mu bibanza bizwi. Umuryango rero ngo uzohabwa ibiro 2. Buramatari Emmanuel Ntacunsanze yamenyesheje ko amatoni 50 ahari ubu atangura guhabwa abadandaza kuri ya kabiri no ku wa gatatu. Abo nabo ngo bazoyitangira rimwe ku munsi wa kane gusa. Kubwiwe buri komine ngizohabwa amatoni 2 na buri karitsiye kuri 10 zigize igisagara ca Ngozi. Isigaye rero ngizohabwa ibigo bireze imfuvyi, ibitaro bifise abo bigaburira n'abandi biboneka ko bafise abatishoboye bayifashisha. Umunyororo w'impaga w'imyaka 7 mu ntara ya Bururi n'amezi 6 hamwe n'umuriyoni umwe nico gihano sentare isubiramwo imanza ya Bururi yahanishije kwa kabiri umuyobozi w'ibohero rya Rumonge n'abandi 2 bakora muri iryo bohero bagiriwe n'icaha co korohereza abanyororo gusohoka ibohero bidaciye mu mategeko. Icariho c'umushikirizamanza cyari yasabiye ico gihano nyene abagiriza gufasha abo banyororo 8 guturuka hamwe no kugira ruhara mu guhungabanya umutekano w'igihugu bakurikiranwa ku bwicanyi bw'abantu batemwe ndetse bavuzwe muri komine Bururi mu mezi aheze. Ni gutyo dusozereye amakuru yacu yaragezweho muri uyu mwanya. Ndagusaba kugira ngo nuze gucikora ndi yose tuza agushikiriza kuri imbonesha kure. Hezagirwa kandi umunsi mwiza.